kandi Mr Sam ikibada afise umunwa muremure sasa umunwa muremure uratuma umuntu adashobora gutera imbere ariko muri Mr Sam official ntibahemba none bahemba amafaranga kuye zofisa ababone 20 vende kaha amafaranga Mr Sam kizotuma datera imbere n'umunwa muremure uranyo ubundi none Happy Riva yitabuye muri film ntabikiri Mr Sam haize ameza ngavuye muri chambrette yaso basi akumwana karayo yivu ubu ni Mr Yvan rero muri ko murabona yuko yahuye ikibazo gikomeye cyane aho ari ku mwobo wago aho ari ku munwa w'urupfu twovuga ko ageze aho gotera izuba ariko nahageze aho gotera izuba ni bimwe mu bindi tutogenda dushigikira ivyo tudashigikira nibihe niri jambo muri voix off yavuzwe yuko bashinja Sami cyane bamudoma ku rutoki ko ari we yoba yagiriye nabi Mr Yvan ngo kubera yoba nawe yari yamwanditse koko yapfuye agafata ifoto yiwe akandika rest in peace ko nawe yoba yashatse kumusubiriza mu nkoko mbega mwebwe ico caha ico kibi kibishe Mr Sami mwokimushirako ni mu kiringo Yvan dusanzwe tuzi ko afise umunwa muremure nawe naho wagiriza abandi muri iyi minsi yaragiye ashinja icaha canke aponda abantu benshi bagiye batandukanye duhereye kwa Mr Sami nyene tugarutse no kwa bosi wiwe Akesdan yaravuze yuko akoresha ifyiti igihe yavuga ngo egoya kuri YouTube ya Xlebam iriko kubita ama views iriko iraba hit uranyumva kuby'ibifyiti bya Akesdan aya majwi rero mugerageje kuyumva neza aya majwi yakoresheje mu kuvuga yaradomye ko urutoki neza yuko Akesdan akoresha ibifyiti inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye canke niyo wiyumviye aya majambo turiko turumva uranyumva kuby'ibifyiti bya Akesdan uranyumva ibifyiti bya Akesdan sivyo sinkora muri wakalaiti ego ndabivuze wumvise aya majambo neza arashinja cyane ko Akesdan akoresha ibifyiti mbega bavuze voix off kubera iki batashizemo Akesdan ko ari bifyiti vyiwe vyoba bitumye uyu muhungu Sami agira ikibazo gushika hagera iyo gotera izuba ni mu kiringo tuzi nuko umukinyi w'amareresi yahora kinira yari umukozi wa Akesdan bita potential nimba atari pipiro sinzi kubatandukanya ubu asigaye ari umwehu yasaze none ko basha bavuga ngo ni Mr Sami uwo nawe niwe yoba yaramuroze ahubwo turabe neza ntituje kuronderera umuhoro kandi uri mu kwaha tuje gushinja ivyaha abatabifise tuze kwambika izirabura abambaye izera Mr Sami nimba bo barasobekanije ntibisiguye yuko ari we yoba yaratumye ahura n'ivyo bibazo bitandukanye havuzwe yuko yaratashe mwijoro kandi amaze gutaha mwijoro murazi ko namwe atamwiza w'ijoro nimba yari yaborewe bigashika akagwa mu mufurege vyosha bivuga ko ari Mr Sami yabikoze hari ijambo ryavuzwe ryanyengereye abantu beshirira bavyunga rivuga riti Sami yavuze ko umuti wa Yvan uri kuziko bakunzi b'inyishu kuri bose tugende neza Mr Sami ndazi nta kibi yo kwipfuriza Yvan ushikanaho yifuza kumwica ego Mr Sami turazi yuko atawura akayigo canke inzigo yambaye umubiri ariko ivyo ntavyo yoza gukora ni mu kiringo Sami we yavuze ati mu kiganiro yari yaratanze avuga ati jewe Yvan n'umwana muto kuri jewe nta bifu dufitanye nawe kandi na Yvan nyene akaba yari yarivugiye yuko bena Mr Sami ubu basubije hamwe mbega umuntu we yagiye kuvuga voix off avuga ibintu atazi mukiringa taramenyerewe no ku kinyamakuru ca wakalaiti ayo makuru yazanyeho yayatohoje neza Mr Yvan rero kuba yagize ikibazo reka tumuhe pole sana ariko ntibashe barondera urupfu rw'imfane
reka tuvuga ati napfe yipfane bareke kurondera abo begeka ko ibibi bigiye bitandukanye. Bakunzi y'inyishu media iyo habaye ikintu ntidushe tugomba kukivyaza umusaruro ngo turementanyirize abandi bantu. Uyu munsi Mr Sami yobagiye kuboneka nk'umumenja, yobagiye kuboneka nk'inkozi y'ikibi, nk'umurozi, nk'umwicanyi. Mu gihe twokumva neza amakuru neza twemeje yuko ari we yoba yateze umutego Yvan. Ego Yvan yarababaye twabibonye kandi nivyo ari kwa muganga, ariko ntidushe turondera abo tubitako. Mbega yoba ari uwo yarafitiye ideni we yamuhuraguye wobivuga woca vyitwirwa Mr Sami. Nimba bari bagize imisi bashwana rero aho ntitwosha tubimyegeka ko sampurusako yoba ari we uba yabikoze. Mu kiringo tuzi ko nawe yambaye umubiri yoba birashika akaba yanyengerewe n'amajambo Yvan yagiye yavuga. Ni mu kiringo Yvan rero yaragize imisi aponda Mr Sami, amuponda cyane bimwe bikabije, bikaba ni navyo biriko biratuma bose biyumvira ko ari muri Mr Sami official ntibahemba. None bahemba amafaranga kuye. Zofisa ababone 200 vende ka amafaranga. Ariko si Sami wenyene yahora ponda. Aha ni mu gihe yaheruka no guponda Elimarove avuga yuko akubitwa n'umugore, akaba yaratanze amakuru menshi cyane agenda aramukwiragiza ahantu hose avuga yuko akubitwa n'umugore urugo rwamunaniye. Marove oya tuze turavugisha ukuri. Marove turazi izi ngo nyinshi zarahukanye nubwo bawuzaga beshi bari je gusa ndavyumvise yuko akubitwa n'umugore. Elmalo pole sana bro, niko zubako kandi ni friend rega kandi bibazo yagize yubatse akiri muto. Nani wo kubaka ofisi imyaka 15 ngugomba gwiza umuryango. Mu majambo makembe umva ngo amuhorike inde umugore wiwe abamukubise ku ingorane gusa ntimwibaze ngo impamvu tutavuga ni kubera ko tutabizi. Turabizi ndaramukwiragiza ahantu hose avuga yuko akubitwa n'umugore urugo rwamunaniye. Eka suwo gusa na famba yaramwinjiriye aramubwira yuko atacamaze mu mafilime ndundi, aramubwira ko akiri muto mbere atarakwiye kwitwa no mu bantu b'abakinyi b'amareresi. Tutibagiye ko yabwiye X-ray bamuko kugira hitinga akoresha ibifiti vya Akesdan. Mbega yo majambo n'ayandi Yvan yagiye yavuga we wumva ari meza. Inyuma yo kuvuga ko rero Yvan ko Sami afise umunwa muremure ari uzotuma datera imbere, nawe tubonye ahuye n'ibibazo. Mbega ibibazo yahuye we nk'ivyo bavuye ku munwa muremure wiwe. Bakunzi b'inyishu media aba presenter n'abajournaliste rubara kugira umunwa muremure c'est très simple, mais kuja kuvuga ko umukinyi w'amareresi afise umunwa muremure ivyo ntivyumvikana. Bakunzi ba Yvan ndabatumirire tuze tugende kumuraba tumusuhuze tumushikeko kuko Yvan magara yiwe arahatemba kuvyukuri ageze habi. Mbe mushobora kuvuga muti we mayeri umuntu agwaye ntushobora kumuhumuriza? Eka so kuvuga uko, so kuvuga ko jewe ndamwanka. Sukuvuga ko ndamwanka jewe nase ayo yandi majambo baca baza kuzana inyuma yaho, ayo majambo aza guteranya abantu n'abandi. Umuntu agwaye yahuye n'ikibazo reka tugende kumuraba avugwe akire, hama wenyene azotanga temonyaje y'ukuntu vyagenze. Mu kiringo rero umuntu ubu yibereye muri koma nta yandi majambo akenewe kumuvugwa ko ngo tugende tuvuge ngo ni nakaya yamugiriye nabi, ngo ni nakaya mugiriye nabi mu gihe atavyemezo dufise. Ireka rero tubanze turindire Yvan azoduha makuru yose atubwira ukuntu vyagenze, atubwire ko yari yaborewe canke ari Mr Sami canke ari uwundi muntu yabikoze. Reka ndababwira ati mwakoze kudukurikira, ndababwira ati bandanye mugira subscribe, share, comment na sabone. Tubandanye tuvuga ati abasenga musengere Yvan kuko ageze ahatemba. Ku munsi weje aho bukera tuzoja kumuraba Yvan ahagwariye.